uhoraho niwe mugabane wanje. Iryo ni jambo Imana yari yabwiye Abalewi igihe abandi bose bari bahawe imigabane mu gihugu c'isezerano. Imana irababwira ati jewe ni jewe mugabane wanyu. Kandi muri Kristo twese twacitse abami n'abaherezi. Nukuvuga natwe iryo ni sezerano ryacu ko Imana yatugize, yatubwiye ngo nije mugabane wanyu. Haleluya. Reka indirimbo bahezagire. Mwami Imana turagushima kuri umugabane wacu. Turagushima kuko muri wowe Mana dufise kazoza. Mana wewe utanga umugabane n'abuzukuruza. Mana turagushima. Turagushima ko umuntu wese agukorera atigera yambikwa isoni, atigera maramara, kuko uri Imana yo kwizegwa. Mana tuzokwama tukwizera, tuzokwama tugukorera. Ibyo dufise byose no kugira ngo dushire izina ryawe hejuru. Haleluya. Turagushima Mwami w'abana. Thank you Lord. Biratangaje ni wewe uchururi rumu
kwizera. Reka turirimbane Yesu 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 ndakwizeye kwizigirwa Yesu Yesu dusheho Kadusubire turirimbe hamwe nzama wiziki ririmba na ijwi ryawe nzama wizikira nzama wizikira Yesu Yesu Hallelujah 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 iyo mana niyo kwizerwa biraryoshe kwizera Imana bene data nimba uri hano utarizera Yesu ndakubwira ubuzima bwo kwizera Yesu buraryoshe niba ngahe bizera iyo mana izura iyo mana yo kwizerwa izura ibyapfuye niba ngahe Imana yazuriye ibyabo byapfuye Hallelujah niba ngahe baronse ubuzima Hallelujah Mana turagushima kuko dufise ibyizigiro n'inyuma y'urupfu kuko Mana Yesu yarazutse anesha urupfu uyu munsi urupfu ntirutubabaza kuko dufise umwami azura dufise umwami yazutse kandi ntitubaho gusa muri ubu buzima tuzobaho ubuzima buzohoraho mu ijuru turi kumwe nawe turagushima mwami Yesu ko dufise ibyo byizigiro ko tuzozukana nawe Hallelujah turagushima Yesu tugwaye icyubahiro cyose umwami tumukomera amashyi menshi Hallelujah